rero sinzi ukuntu ngize zoom ncambora umengo inyuma harajemwe akantu k'agaflu ncanzanira ndambwira Doria turashobora kuba photographe kuko deja tuko dufotora zija za shooting ahubwo turashobora kujya amahera rero tugenda gukota bancira 30,000 ataco ngiye gukorera ariko n'amahera nayo nari mfise rero ndakubwiza ukuri nabaye uyarondeze ndagenda ndakopesha sister nta kimwe namubwiye ntaki we yaragiye gusa yarazi gusa ko azofotoza telefone ariko jewe nani mfise yo amvi ntaramenya n'incari co izo canke kuduza umuco kumanura umuco canke gukuntu bafotora kadrage atana kimwenzi nkoresha gusa kajya ka pare rero ndibuka nshitse kuri terrain mfise ka pare ndakambaye numva ndifise muri proud sana ariko nta flashere nta kikara ka pare kangano gafise na kalensi gatoyi burya bulensi nyene ubona bumeze ukuntu ariko rero nubwo tutabivuze mu ntangamarara mwabantu mwe sore je twariganye twahuriye mu 11 ndibuka harimo umunsi nigeze kuza ku ishure umunsi wamengo ndikongira investigation amatohoza nashaka kumenya kuko jana ni vile ruguru nashaka kumenya nti yeski Bujumbura hari abahinga cyane nk'aba twigana ko nashaka ati ndega birashoboka ko twiga hari ibyo twokora bikaduha amafaranga kandi tutigeze dusiba ishuri tutigeze tunatakaza no mwanya cyo rero nacanza ndabaza umwe nti wewe wibaza ko ari gihe ubusumbye abandi banyeshuri ngaha ndibuka ko umunsi umwe ndagushikiriye wewe bamwe ati je photography ntawo nzumva oya byari mu ndoto kandi ngahe Bujumbura harugwaruka rwinshi washaka banize n'indimi zo hanze bazina nyinshi mugabo bicaye hari akano kambabagera fois passé nabonye abantu bize za tise kuri kaminuza kandi ubona ba IT nshasanga harimo abariko bakora rimikash kandi akubwiye ko nawe nyine n'udufaranga ariko arakoresha siguyiwe n'uwakorera abandi nabo n'abasiti aho kantu karababaje mugabo none nkamwebwe rero mwebwe mufise izo experience mumuha experience mwaje no kumigisha n'ukuntu naho azobikoresha karonka amafaranga Okay, yes. Ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Ndabaye ikaze cyane kuri Agaciro Media ni omdishari bamugiye kubana nkuko bisanzwe. Aha niho bibera. Kuri Agaciro Media nimba utari mushasha urabizi. Uri mushasha naho reka ndakubwire yuko ariho tubereka ama opportunity mu bisata bitandukanye udukurikira ntushaka guhomba no munsi. Okay, ni turacisha kandi abantu badushingira intahe mu buryo vraiment bushobora kumotiva bushobora kukwespira aha twe tuvuga développement personnel. Uno munsi rero ndabazaniye iki? Ndabazaniye umutumire n'umutekinisiye mu bintu bitandukanye kandi nziko ugwaruka gwinshi rumukeneye. Donc muri kino gihe abajene benshi baravuga yuko hakenya kazi harabashomeri ariko kuvyukuri wibaza ko ushomereye kubera iki nama experience amwamwe y'ubuzima udafise nuko kuri Agaciro Media toujours twama tubazanira abantu babikwereka ntiyumva ko ari inyungu nizera ko nta muntu numwe dukurikirana ngaha atazigera abona umuntu ari muri domaine yiwe nimba barenganye cyangwa twavugije muri video zirenga 1,200 utararonkamwe umuntu hagiye usanga no munsi ariko kajyo kawe yes usangize kino kiganira abandi reka tuyage na Mr Frank Shooter okay twinjiye bijya mu kiganiro idonido twavuze ngo ni Frank Shooter mvuga ko ari mu hinga mu bintu bitandukanye ujye mwidondorora kwiye cange hari ibyo nawe utwongera je ndabona ko no kongera ko canke nkabihereza idonido yavyo mazina abavyeyi banyise nitwa Irakoze Frank hama Shooter naryo rikaba ryaje kubera akazi Shooter nkuko muvyumva murashi uko muvyumva bamwe bavyumva nk'umurashi abandi nabo bazi ibintu by'amashooting nivyo baci bafatanya navyo okay ndi umufotographe nkaba n'umuvideaste nkaba n'umu designer nkaba mfise maison yitwa Amababa Company ndibaza muramubona irengana nkaba narabitanguye nko muri 2017
2017 nabitanguye muri 2017 nabitanguye ari nka blague twabitanguranye n'umugenzi wanje yitwa Dorian tubitangura nyene n'akantu k'akapare burya wa appareil numérique yego mwe bwakera nyene burya urabona burya nyene rero sinzi ukuntu turiko turifotoza cari gihe hagezweho ibintu vy'amashutingi abantu bifotoreza mu mabarabara ndibaza urazizi izo foto abantu bari mw'ikaburimbo yunamye yagize ibintu vy'uko rero sinzi ukungene mfashe ngize zoom kuri aho kanimerike vraiment twagakoresha nyene nkabijya vy'ifoto n'ivyo gupostinga ku ma Facebook ku maki asha yari imyaka yacu yo guposta rero sinzi ukuntu ngize zoom ncambona umengo inyuma harajemwe akantu k'agaflu ncanza niruka ndambwira Doria turashobora kuba photographe deja tuko dufotora zya za shooting ahubwo turashobora kujya amahera canda vyibuka neza amahera ya mbere natanguye kujya ari umugenzi wanje twigana yitwa Teddy nafashe ndamuproposa ndamwereka iyo foto kungene ikoze ko nayikorera no mu telefone naje afata ndongerezamwe akantu k'agaflu kuri application yitwa Pixart abayizi nkongeramwe akantu k'agaflu igacibanziza ukamengo ni shooting ya foto ashana Canon ifise lens ndende nahoshwe rero bica bitangura uko nyine ndabikunda natangiye gukoresha appareil professionnel kuri diplome ya sister ya grande sœur rero mvugana hangomba ndabica bagure ngo ndavyice ngenda gukota baranyankira ahantu hose ngenda gukota bambwira ati ngo nitukuzi kijya gihe vraiment ndibaza ntivyari bwakure abantu bose umuntu afise appareil abari umutunzi kandi abona ko ari ubutunzi bwiwe atoshobora gutanga rero tugenda gukota bancira 30,000 ataco ngiye gukorera ariko n'amahera nayo nari mfise rero ndakubwiza ukuri nabaye yarondeze ndagenda ndakopesha sister nta kimwe namubwiye ntaki we yaragiye gusa yarazi gusa ko azofotoza telefone ariko jewe nari mfise iyo amvi ntaramenya n'incari ico izo canke kuduza umuco kumanura umuco canke gukuntu bafotora cadrage atana kimwenzi nkoresha gusa kajya ka appareil rero ndibuka nshitse kuri terrain fisa ka appareil ndakambaye numva ndifise sana ariko nta flashere nta kikara ka appareil kangano gafise na kalensi gatoyi burya bulensi nyene ubona bumeze ukuntu nyene ndayitwara uko nyene ntangura kumufotora ndazi natangiye gufotora ari ibintu vyera gusa fotora ibintu vyera kandi nkaba nibuka neza ko no mu kuzikora nani nibaza ko nza kuzikora ndazikorera mu telefone ncasanga mu telefone ntizisoma ncamba oblige kuja kurondera umuntu afise machine aranyanyiramira ko atavyo Photoshop afise ncamba oblige kuja muri cyber urazi cyber za kera ko twakorera ku masaha ku minota ku minota rero umunota umwe wari jana 10 minutes yari jana rero ndibuka oya yari umunota umwe niryo ryari jana kuko 10 minutes isaha imwe yari isaha imwe yari 6 rero ndibuka kungene nagiye ndahamara amasaha 6 ndiko ndiga gusa ukungene bakora ifoto ndiko nigira ku ifoto za sister aha mahera yandi nuko nari mfise nyene umugramere yankunda aragenda nkamubesha kamudufaranga nkaca nirukanga nico ciza kutakoresha ibindi byo gusomara cyangwa kuyajya imitungo niko kuyajya kwanje nabona nivyo vyandyohera nivyo navuga ni nakunda cyane rero ntangura kuza ndavyiga hagera n'ahantu nza ndakota nani imashini ku mugenzi wanje akantiza imashini we kuba yafise Photoshop nkacanja ngaho nkabifyatagura ndibuka kwera abakiriya batangiye banyizera bagenda banyizera buhoro buhoro ariko mu kunyiza savait pas dire ati ngo naraganya amafaranga no nashobora gukota appareil ya 30,000 ngiye gukora ikiraka ca 20,000 kwitwa gusa ko uri umufotographe gukora oya ngiye gukora kuko ngiye gukora nasanga mbonyerere nkasanga ndiko ngo shaka ka flashere ko hejuru kariko karasha ndiko ndabaturira mu maso nkaca niyumvira ati none ibi bica bigenda gute nkaca nko kuri YouTube canke nkaca mbaza abagenzi nkaca banyereka ukungene babigira ukungene bashira kome bikamfata imyaka n'imisi myinshi cyane kuko ndavugira ko nagiye kutahura neza kunyarutsa ibintu gukora neza ibintu ndibaza neza na neza nko muri 2019 urumva 2017 na 2018 yari galere gusa ariko rero nubwo tutabivuze mu ntangamarara mw'abantu mwe umusore je twariganye twahuriye mu 11 ndibuka harimo umunsi nigeze kuza ku ishure umunsi wamengo ndikongera investigation amatohoza nashaka kumenya kuko jana ni vile ruguru nashaka kumenya eske Bujumbura hari abahinga cyane nk'aba twigana ko nashaka ati ndega
birashoboka ko twiga hari ibyo twokora bikaduha amafaranga kandi tutigeze dusiba ishuri tutigeze tunatakaza no mwanya ico rero naca nza ndabaza umwe nti wewe wibaza ko ari igihe ubusumbye abandi banyeshuri ngaha ndibuka ko umunsi umwe ndagushikiriye wewe wambwiye ati je photography ntawo nzumva oya ivyo byari mu ndoto kandi sinovuga ati ngo byari mu ndoto biri mu ndoto biri mu ndoto mvuga ni asha umuntu mbonye ko andutaniva sinza ati ngo ndamugi ngwana nawe kubera ndamushikire canke nce ndamusumba niyo objectif yiwanje niko mba meze niko mba ndabibona kuko umengo niyo carrière ego kenshi na kenshi iyo abantu bakiri ku mashure abayumva nyene ari kwiga gusa muga wewe warabikoze wiga je nabikoze niga biba byoroshe kandi wewe hari na secondaire bibaze mugabo uno munsi turavye n'abantu biga kaminuza biga conyene umuntu aravye igihe kigeze akwiye kubibangikanye n'akazi yakunda jewe ndiko ndaraba dufashe kubijanye n'ivy'ishuri witwa ko wiga hama ntugire akazi k'amaboko ukora ni ikintu kigoye cyane kuko turiko turaraba dufise intahe za benshi bize barayamara baraminuza na doktora barayironka ariko kugeza ubu bakiriko barirondeza bivuga ko batevye gutangura babuze fondation bakubwira ati twe turafise imigambi turafise vyose tubuze umutahe non c'est pas umutahe babuze ahubwo babuze experience babuze experience yo gutangura babuze experience yo kuja kuri terre kuko uvuze ati ngo ubuze umutahe ubutaraja kuri terre kuko ntiyobura umutahe utaraja kuri ntiyobura umutahe ibintu utazi rero je no kubwira neza ko natanguye kuri zero urumva ko atamutahe nari mfise ubwo buvemire nasaba grammaire nkagenda akamereza nkacanja gusaba apare nkakota apare ngiye gukorera ubusa kandi nza kugereka ko ayi wanje ya transport sinnaho nituvuze transport nituvuze ayo narengeje ko kubera nakosa ibintu vy'amahera menshi gusumba akazi ngiye gukora uzucugaruka naho nyene wicaro ufata umwanya uzikore zijya foto nce nazikora ufite ni ya experience ndiko ndavuga kuko ufasha ati ngo iyo nafata nanje nkicara ati ndakunda photography ariko nta mutaye mfise nkaca ndindira ko nzoronka umutaye kugeza umba ni nkicicaye mba nkirindire ahubwo mba naciye mbandanya mba ndiko ndiga ukungene nokora ariko atavyo ndiko ndakora serien rero je notumira umuntu kuja muri action wo mu université aho muki ifoke amenya ubuzi bubiri canke butatu bw'amaboko kuko anatanda yuko aronka ko yigiye Jembo nayo arakoresha ako maboko kandi ako kamaboko usanga kariko karamufasha no muri bya yigiye dufate nkawe wabitangu kiri mu ishuri uramutse uheje ishuri wengira ntibeza ngo bigorane kuronka utangurira je ndamutse mpeze ishuri vraiment byari ibintu bisanzwe kuko sinigeze ingira na reflexion yo kuvuga ati ngo ahubwo ngo mbanje kurondera nari ndagafise ahubwo navuga ni ndaronse umwanya rero gukora neza navuga ni umwanya urabonetse ahubwo eka ndabitangure neza niyo naciye ntangura neza ndavyinjiramwo ibwina shirayo umutwe wose ego wavuze uti rimwe na rimwe kesha abantu bakena canke baburi ivyo bakora ni manque ya experience babakinye ubumenyi bwo kubikora ego none nkubu uwo bimenye naho uramutse abimenye muga akaba adafite umutayi kugura amapareye amamashine yoca bikora gute birakunda ko umuntu abikora je notangura ndabahumuriza kuko akazi ka photography sakazi ngo gasaba umutaye ngo direct urashobora no gutangurana umutaye w'amapareye yose ariko bikaguhomberako ico ni ikintu nabonye kenshi nabonye benshi baza bafise imitaye baza bashushe hama haheza amezi angahe bagaca bazidandatsa agasubira mu buzima bwabo busanzwe rero kubera ko bababuze baje bafise imitaye badafise experience rero bagaca banabura ya kwa guhoza ko kwa kubandanya babona ukungene bimeze je novuga ni naho udafise umutahe uwufise utawufise urashobora gukora kandi ugakora neza notangira kuvuga ni umuntu atanguranye afise base yo kuvuga ni jewe ndazi gufotora ifoto zisuku ndazi gukora ifoto zingana uku ndazi gukora izi foto nizi ndazi video ndazi design
ivyo d'abord iyo niyo bagage niwo mutaye wa mbere novuga nti umuntu yoba akeneye muri make nk'ivyo ntaho bisonza nabifise sha jewe sindabona ubisonzanye kandi hamasa aterera nta mfotografe ndabona abura akazi canke ngo umudesigner uba wahisemwo kwicara uba wahisemwo kuvugani eka ntuze ntekane me urafise base muri foto urafise base muri video urafise base no muri design ukaba wicaye umenye ko ari wewe utabishaka kuko ni akazi gakenewe ni akazi karondegwa ni abantu barondegwa cane ego nkunda kuvuga yuko mu biganiro nkunda gukora yuko ubumenyi tujuru butezwa kuja imbere washaka y'ivy'imitahe kuko ni vyiza gufata risk mu gafata risk mu byo utahura areba baca bakigwa mu Gifaransa ngo risk iri calcule n'ubundi ego none nk'uyu munsi ga Frank dufate nkunda kubona hari amamezo ajanye na amamezo usanga akotesha amakamera donc bivuze bijya birashaka guperimeta donc mu videographe mu photographe kwakora ukazi nk'umwuga we kandi adafite igikoresho ciyo neza cyane jewe ndiko ndabibabwira niko natanguye kandi nageze aho ngeze arivyo binkujije ubu ngeze gukoresha ivyo wanje ariko avant ndafise nk'imyaka nk'itatu canke ine nta parena nifise ariko narinzwi nka photographe professionnel azi gufotora kandi nta mwanya wandonderera kukambura wandondera saa 2 ngo saa 3 ndakusanga naba naronse apare naba nanagushikiriye rero ivyo simbona ko ari intambana ikibazo nyamukuru rero gihari nta mashuri yigisha photography sinzi nimba hariyo nayigisha videography design peut-être abize za teyisengira bashaka kuyimenya ariko none mwe mubizi muremera kubitanga donc kuba bikeneye kikaba ari naco canzanye kuri Agaciro Media sinaje kupresenta akazi kanje gusa canke kwipresenta ngo mumenye amababa non c'est pas juste ça ahubwo numva inyota yo kubona ko ivyo nzi ntovyigumizamwo canke ngo bingumemwo nihaye iyo pene yo kuvuga ni nabo nibaze tubigishe tubereke ivyo twashoboye ivyadukijije ubuzima ibiriko biraduhereza umukate uno munsi ibiriko biratubeshaho muri aka kanya anatanda yuko bo baricara muhira canke bo bariyumvira ibindi babe bafise experience zo kwicara nabo nyene ntibicare bafise ata experience nimwe bafise bari mu vyipfuzo gusa urakoze babivemo donc no kuvuga mwebwe uyu munsi muri ko mukorera mu gisagara ca Bujumbura none gahe Bujumbura harugwaruka rwinshi washaka banize n'indimi zo hanze bazina nyinshi mugabo bicaye hari akantu kambabagira fois passé nabonye abantu bize za TIC kuri kaminuza kandi ubona ba IT nshasanga harimo abariko bakora rimikash kandi akabwiye ko nawe nyene n'udufaranga ariko arakoresha siguyiwe n'uwakorera abandi nabo n'abasiti aho kantu karababaje mugabo none nkamwebwe rero mwebwe mufise izo experience mumuha experience mwaje no kumigisha n'ukuntu naho azobikoresha karonka amafaranga umuntu arenza guhereza experience ntaguhereze mwaye yo kubikoresha uyo ni nko kwigisha ibikoresho byo kuroba ukungene bimeze ariko ntagutware mu mazi niyo example mbona notanga iri direct me twebwe turakwereka ukungene wanavugisha mu mukiriya ukungene wanamwakira ukungene meme no gufotora imbere y'umuntu ukungene wo kwifata ukungene woba wogira communication nziza kuko ico nasanze muri photography so gufotora gusa oya so gufotora gusa bisaba ube ufise self confidence muri wewe d'abord udégage confiance yuko ivyo uri kurakora ukora vyiza ico ni cambere kuko urashobora kufotora neza ariko umukiriya yakubona gusa tout juste akikubona akavuga ati umphotographe siwe usanga atamwe kubonamwo isuri rifiriye cyangwa isuri iri mu bwoba nivyo nunavyerekana ariko akakwiyumvamwo gusa kutabizi kubera iki ni kwa ya vya bintu urukura dégage rero turafise ibintu tudegaja ugasanga ugiye ufise confiance ukagenda ubaramutsa ubatwengera ukanawa proposa kuba foto ugasanga ni ya communication usanga iriko irakora entre client hamwe n'umphotographe ivyo ni ibintu bifasha cyane kandi
n'ivyo nyene turabibereka tukabibigisha ugasanga wagiye kuri tele ntiwatakaye canke ugasanga kuri tele twama dushikirwa abadukoresha ivyuma biradushikira ugasanga uragiye kuri tele usanze bateri iragupfiriyeko canke ibintu biragupfiriyeko ntuje utakaza controle imbere y'umukiriya ahubwo hagutakaza controle murasire umwereke ko naho wowe ugiye gato uragarutse ufite agumane confiance rero ivyo vyama vyashitse ariko ugasanga umuntu akora bishira neza rero hariyo stress zo kuri tele usanga umuntu atakaza controle rero ivyo vyose turavyerekana c'est pas experience yo kwigisha gusa ukungene uduza izo ukungene uduza umuco ukakuramo video ufata video neza canke ukora design neza no ni na question kuvuga ni ikibano ukungene ubana n'umukiriya okay turi mu gihe caho internet iganje nawe nibaza ko uhoruja muri za YouTube ukaja kuraba donc wiga ubundi bumenyi burenze bwo neko akabazo je ndahugira rero none ko mu Burundi vy'abahinga benshi mu bijanye na videography photography bokora ama filme vraiment ya danger mugabo nta murundi arigisha ukuntu bafotora ukuntu bakora video mu Kirundi kugira ngo bishikira abarundi avyigisha mu Kirundi en fait donc ama tutoriel y'ikirundi sinzi ko murabibona umuntu amaze kuja inyuma ya kamera umaze kuba abo ngaha reka ndabivuge cyane gose abo ngaha umaze kuja inyuma ya kamera ushobora ko ubuzima bwawe bwose buba ari bwa kamera buba ari bw'inyuma ya kamera umwanya wose umengo tuba turi surcharge umwanya wose umengo uba ufise utuntu twinshi uza gukora umengo nta mwanya wavyo ufise tandis ko uhari kandi turacari inyuma kubicanye n'umuco gusangiza ni na réseaux sociaux turabona kumengo tugiye gutakaza umwanya ugiye kugira iki ugiye kwerekana ubumenyi bwawe bukeyi wari ufise ndazi no ngaha nyene aha nyene ndo ibintu ndavuga ko nza kwigisha abantu photography videography hari abantu baza kubibona avuge atumujama nawe ntari seri agomba yigisha akazi rega concurrence ciba nyinshi nuko rero duharura twege ufite twiro turuba tuko duharura concurrence haguharura ubumenyi turiko turatanga to turamenyesha rero ico cyo kuvuga ati ngo umuntu aje kuri YouTube yerekane tutoriel ico kintu kweri ngaha iwacu kiracagoye baracabona nko kumengo akakano na karonse ndushe sinshobora ugatanga uko nyene nico gituma uca wumva utanga usanga umuntu ntashobora gutanga ibintu vyiwe je ndabizi na photographe benshi negereye muri iyo myaka ndiko ndabibaza na photographe benshi aba videaste benshi negera nkamubaza ukabona ko anyishura nyikura ko canke anyishuye ibipande pande kubera sindabitahure canke nyene akanyankira kare rero ni ya turacafise manque ya partage yego ico coco no kikwemerera mwihaye iryo hangiro donc ryo kuvyigisha bene wacu bene wanyu b'abarundi mugabo nyezina sibrage ni abo bantu ni bande nyezina kubicanye donc abo mugira mwigisha donc abipfuza kuvyiga ni nabakiri bato mbega n'abakuze bamaze kuba ubatse barimo neza neza ni bande centa bivuze ko photography si y'abana si y'abajene gusa si ni y'abatama gusa ufite ifise imyaka yose sintofata ati ngo tuvangura ati ngo umukobwa canke umuhungu umupapa canke umumama oya iyo ni ikintu citwa passion umuntu wese ashobora gukora kandi ni nakazi kandi kinjiza kandi keza kagusaba kwambara neza gusaba gusa neza atarakazi ko kuvuga ni umuntu twotora uyu ucanye tugatora uyu oya meme nawe ufise 80 wewe karibu twebwe nko kwantu dukorera muri social media iyo haje umwigeme cyangwa umudamu ari kompeta kenshi na kenshi aradusiga abantu benshi baramuhurumbira gusumba uko bohurumbira je omudishanje muri photography cyangwa videography haje umukobwa umudamu akafite competence nkizo zanyu bimeze gute abantu baramwirukira araronka akazi kenshi cyangwa ivyo twarabibonye ashobora kubura ukora fotora hamwe n'umukobwa ugasanga ariko aragutwara ama marché mais ico kiba kiboneka kuko ni effet surprise tuba tumenyere ko akazi araka twebwe abahungu ati no bahungu bafotora hamwe ugacubona umukobwa ariko afotora nk'ujya muhungu ati cyo
reka nitorera umukobwa yedahera abahungu twarabamenyereye ufite abantu dufise Donc ya ababonye attitude ikintu yo gishasha. yabishasha yego tuba dushaka bijya bishasha rero nivyo nyene umengo nyene twoba dushaka ugasanga aragukashije wewe aciye amagara uwo mukobwa kandi bavyumvikana ni navyiza uko biranabankuraja kuko la plupart y'abakobwa bakuze bicinyiza bishira hasi bavuga ati bobo akazi kabo na k'ibintu bisanzwe hariya ubuzi bihaye ko badashoboye tandis que twese dushoboye bimwe yego yeje yari umukobwa nzi ngaho ujuma muri design nibaza ko asumbwa nabaki babaho so turashaka contact kawe rero hama abaza kugira baza kumva babikeneye hari abantu badukurikirana ngaha bafise abana benshi harimwe abiga abahije amashure inshuti zawe barangire kino kintu nibaza ko dukunda kuvuga ngo kubikoko akaruta kandi karakamira ariko ku bantu urutundi yo mufata kuboko yo mwerekeza aho bishoboka ngibi rero navyo birashoboka Frank ndagushimiye ko nawe uri mu mdishanje bawe yumvira ku bandi murakoze cyane thank you so much merci beaucoup okay musangize kino kiganira abandi tuzohure mu biyano vy'ubutaha mwari kumena omdishanje ma swira gaciro media bye bye